ry'uhoraho imana yacu rihabwa ishimwe n'icubahiro. Ndabaramukije mwese, amahoro y'umwami Imana abane natwe muri byose. Nitwa Ngendakumana Vincent. Hanyuma cya gihe duherukana hano na jewe twaravuganye ijambo rivuga uko abakristo bakwiye gukura mu vy'Imana. Kandi nibuka ko navuye hano mfise icifuzo cyo kuzosubiramwo ajya majambo. Kandi ntibirahinduka, naho nababwiye ko hariho ibindi byinshi. Nubu niyo tugarukanye. Hanyuma uno munsi tugire intangamarara, ntarinze gusoma muri Bibiliya, mugabo iri kuvyo tubona. Jewe mfise umutwaro namana wama unyikiza kiretse iyo nsinziriye. Ariko igihe cyose ndiko ndagendagenda, ndiko ndafungura, canke mbere naho no bashonje, nama niyumvira ukuza kwa Kristo. Hanyuma nkiyumvira no kwitegura kw'ishengero. Uyo mutwaro ntibikunda yuko umvamwo, narababwiye yuko ubangikanye n'uwo kuvuga yuko ntazi umunsi nzopfira, kuko iyo bukeye nsohoka nkama nikanga ko ntagaruka. Datebashiremwe inguvu ndabe ko vyokunda. Iyo rero jewe ndiko ndiyumvira ivyo, haraho numva ubwoba. Uyu mugabo aturongoye kuri programme mwarimu Claude, hariho ijambo yavuze ariko arabwira abaririmbyi, kandi rijya niyumvira yuko ritabari bwiwe abaririmbyi gusa, ariko riba bwiwe abariko baravyumva bose. Kuko twebwe tuvuga ubutumwa bwiza, nivyo dutuma abantu rutoki rumwe, ati hanyuma zitatu zikaturaba. Si twebwe gusa dukwiye kwitegura no kwitunganya, ariko nabo tubwira nabo nyene, kuko umuntu wese azokwikorera umutwaro wiwe. Ndagira rero ubwoba iyo dusanze yuko mu mashengero atandukanye hakoraniramwe abantu benshi b'imico myinshi, kandi hakaba hataburamwo abatarizera Kristo, bamabuzuyemwo. Hanyuma abamwe ni bene wacu, abandi ni ba mama, abandi ni ba papa, abandi n'abana bacu, abandi n'abagenzi. Haraho dufatanya nabo ukamenga twabaye nk'abo batizera umwami Yesu, mugasanga twaribagiye, hari ibyo tugenda turibagira. Mugabo iyo nibutse yuko uwundi munsi, sinzi ko ari uno munsi nyene canke ko ari ejo, ivyo sishobora kubimenya. Uko Imana umutama yaje kudusengera bivuze yaduhishije umunsi izogarukira, kandi nivyo kuko niryo banga ryayo kigize, hamwe byose byayo byomenyekana ntaco bakikigize Imana. Yarabiduhishije mugabo, kandi no kumenya umunsi tuzopfira ntawo tuzi. Ko rero nshobora kwibuka nti uwundi munsi hari gihe iyo myembe ntazoba nkiyibona, naragiye ahandi hantu, kandi n'abazondirira bazorira baruhe, babandanye ubuzima burabandanya. Ivyo sinzi ko muhora tuvyibuka twese ngo tuvyibukanye. Ndakibibukije ko uwundi munsi noba narakibabwiye, upfuye uri umugabo, ego nivyo iyo umwango uvuye ku muryango imbeho irinjira, mugabo azoteba bayimenyere. Ntibazokuririra imyaka yose ngo bakwigure ku buryo hazohera indwi yose batariye. Eka uko bitera bihera niko bitera bigabanuka n'indani muri bo, kandi wamusiza akiri muto ntikizobuza ko atwagwa n'uwundi. Niyo uri umugore nuko, niyo wariwe wese ntawe uzokwigura. Nico gituma uwundi mutama urya nyene yaje kudusengera yavuze ikindi genda rifata nkama, nta mukunzi pfamve abaho, upfa wimenye. Namwe muzompinyuza.
iyo nibutse ko ikindi gihe haraho ntazosubira kubona maremoroke, haraho ntazosubira gutelefona umushoferi ngo nzanira umusenyi, haraho ntazosubira kubona indege mu kirere, haraho ntazosubira kubona ahomba, haraho ntazosubira kwiyumvira ngo mbone abameze uko n'abameze kuriya, aho ndiko ndavuga igihe nzoba narapfuye. Kandi ivyo nkavyumvira yuko kuri twese bidushikira. Haraho numva ubwoba nkibaza nti ubwo ivyo turavyibuka, tukibuka yuko ndiko ndubaka inzu nziza mugabo kuwundi munsi atari je nzoba ndayibamwo. Ukibuka yuko uri kurakora n'ibindi vyiza, ukuguruza amakonte mu Burundi no hanze, ukaja inyuma y'igihugu ukagwiza yitunga. Tukibuka neza ko ikindi gihe atari twebwe tuzoba tukibikontorora. Tukibuka neza ukavyumvira kuno munsi ufise inguvu nyinshi cyane, ushobora gutera umugeri ukawushikana hariya kure, ariko tukibuka ko hari igihe bitazoba bigikunda. Mbega ico gihe tuzoba turi hehe rero? Sindavyibaza ndi umwe nawe ndabikubajije kuko ntiwompaririza. Ico gihe rero tuzoba turi hehe? Mbega Imana niyaza izogirira kagongwe abatakiriye umwami Yesu, izofa kuvutiranya, izoraba ati bajya barabaririmbyi, Vincent yari umuvuga butumwa, bajya barabakozi b'Imana, bajya barabapastori, bajya barabapotre, bajya bari barevera, naho batanyizeye batakoze ibigororotse, ife guhuwe onderamwo ko yere. Tuvyibuke ivyo birantera kwamana rero uruhagarara kwiyumvira ingene ishengero rikwiye gutahuzwa. Kandi ndashima Imana kuko niyo yene vyo, niyo ibiganza, niyo ituganza, niyo ishobora kudukwegera, niyo ishobora kudusubizamwo intege, niyo ishobora kudukorera ibindi byose tutoshobora twebwe. Kandi kubwayo reka nizere yuko idutahuza twese, hanyuma tukibuka ko ikindi gihe tuzokanguka duhagaze imbere y'intebe yayo. Iyo niyo ntangamarara nari navuze. Ajya amajambo twasomye yarari mu cete twabonye, n'ubu ndavyemeza yuko ari Paulo yacandikiye Abaheburayo. Hari mu gihimba cya 5 ku murongo wa 11. Murashobora kuyasoma kuko nkeka baje bariko barayandika hariya ku rubambazi, n'ayandi baraja kuyashiraho. Mugabo unipfuza ko dusoma aya majambo nayo ari mu gitabo c'Abanyefeso mu gihimba cya 4, dusome ku murongo w'7 hama dushikane kugira 14. Ni birebire ariko ntaco. Abanyefeso igihimba cya 4 ku murongo wa 14. Muraba muravyumva sawa? Abanyefeso igihimba cya 4 ku murongo w'7 dushikane ku 14. Urupapuro mfise Bibiliya idahinduye ni amajana 219. Ku murongo w'7, ariko umuntu wese muri twebwe yahawe ubuntu nk'uko tugeregwa ingabire ya Kristo. Nico gituma ivuga iti yaraduze aja iyo hejuru, ajanye iminyago, agabira abantu ingabire. Ariko iryo jambo ngo yaraduze ni iki? Mbega ntigerekana yuko yabanje kumanuka ikuzimu? Uwo yamanutse niwe yaduze aja hejuru y'amajuru yose kugira ngo anengesere byose. Kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abavugishwa nawe, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba abungere n'abigisha, kugira ngo abera babone gutungana, baheze bakore igikorwa cyo kugabura ivy'Imana, bubake umubiri wa Kristo, kugeza aho twese tuzoshikira kukugiriranira ubumwe buva ku kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza aho tuzoshikira kuba abantu bakuze no ku rugezo rw'ubwinshi bwo kunengesera kwa Kristo, kugira ngo dushire ubwana
ntituzungazungishwe n'imipfunda ngo tujanwe ijya nino n'imiyaga yose y'inyigisho n'amangetengete y'abantu n'ubugunge bwabo n'uburyo bwinshi bwo kutuzimiza. Imana ishima. Duca tumara umwanya turiko turavuga kuri ayo majambo, mugabo kandi turashobora no kuguma tuyacanga na yandi nyene, kandi turaja kuvuga na yandi. Aha dusomye amajambo patangono ndayasigure yose ngo ngene ndavuga. Aha hejuru hari insiguro nyinshi cyane zihahagaze ziraha, uhereye kuri umurongo w'9 ukamanuka ku 13 hari insiguro nyinshi nkeka zohava zitahurika mbere mu buryo bw'inyigisho, mugabo tuzigiyemwe mu buryo bwo gusigura nkeka byozofata igihe kirekire, kandi uko je no bisigura n'ubundi nawe uko abitahura kaza kabisigura twohava tuzosanga bidahera, kandi niko na Bibiliya nyene ntihera. Twavuze kijya gihe ivyo abakristo uko bakwiye gukura mu vy'Imana, kandi ndavyibuka yuko twaragereranije umwana igihe avukira n'igihe aduga agashika mu bigero. Aho mu bigero twasanze ari igihe ashobora kuja kwabigwa, ari igihe ashobora kwabira, ari igihe ashobora gutwara igihugu akaba perezida, ari igihe ashobora kuba buramatari, ari igihe ashobora kuba mistanteri, ari igihe gushika mu bigero. Twarabonye yuko hariya hasi akiri hasi naho yogenda gusa ata muntu yomutwenga. Umwana w'umwaka umwe canke w'imyaka 2 eka mbere n'uw'imyaka 3 burya twebwe dufa kuzibaboherako. Nta ngorane yoba afise ariko araca hano ari gusa atana kantu katonye yambaye. Twarabonye yuko uyo mwana arashobora gukora mbere no muziko. Umucango uri kuraka mugabo ugasanga yashizemo ukuboko. Twarabonye yuko uwo mwana ashobora gukorokera mu kinogo, mwese mwabibonye ko cyuzuye amazi, vyama vyabaye vyo murabizi. Nta ngorane nimwe afise, nta vyabona, nta vyatahura, mugabo arashobora gukorokerayo, hanyuma haca hasigara harababara ababibonye kuko basanze umwana yapfuye, kuko wewe burya nta nabimenya ko apfuye. Nico gituma mwabonye twagarukanye mu n'ijambo rivuga mbere ko ashobora kuba igifata nzoka. Mugabo nta muntu angana na jewe canke wewe wobona inzoka ngo yumvire kuja kuyifata mu gihe utari umurozi, mu gihe udafise umuti wo kuzigunda, ahubwo tuyibonye twiruka gutora inkoni. Mbere hariho n'utokubahuka ngo azane n'inkoni, ahubwo ayibonye akoma induru yiruka kure. Ariko umwana wo turiko turavuga arashobora kuba igifata nzoka, arashobora gufata inyongori ugasanga yayihekenya ariko arayirya. Abarimyi ba kera ivyo murabizi, abana bari ku kivi wamushiza ahantu mu kivi nawe uri kurakubita isuka wirenza ukagenda kuraba umwana ugasanga yayivungaguye yayimaze. Ariko ibi twaragiye kuraba turavuga tuti none umuntu yoba ageze mu bigero uburyo twosanga akoze mu ziko umucango uri kuraka, hanyuma ugasanga ajanye y'ukuboko, abantu boba barakukwahiye, mugabo hari ibibazo byinshi yo bateye. Bega abantu ndi bavuga bati ujya muntu nta kabazo mwebwe mu muzi gute, ujya muntu nta ngorane afise mu mutwe. Abantu bavuga bati twe tumuzi neza, nta ubizi ngorane yagitse. Bogira ubwoba bakagira n'amakenga, bamwe bovuga n'ibindi kumbura umuntu adashobora kuvugira aha kuko babonda kutara umuntu akwiye gukora mu ziko. Ariko iyo ari umwana babaza umureze kuko abakibikwiriye. Nico gituma muri rya majambo nyene ha mu Baheburayo twabonye yuko Paulo yongera akavuga ati burya mwabaye abantu bo gutungwa n'amata niyo mwinywera kuko muracari inzoya, ntimushobora guhekenya ibigumye. Iyi mvugo yiwe turayibona mu mwanya mu cete yandikiye abikorino hajya mu gice cya 3 ku murongo wa mbere. Urabona ko abigarukanaho ko ariyo yabihereye ahubwo.
Ibyo bintu musanga taho bihuriye. Iyo Bibiliya ivuga ngo uko abakristo bakwiye gukura mu by'Imana, turaje kubona muri ajya majambo nyene ingene avuga yuko twebwe dufise kameremere mugabo ntigakwiye kutuganza. Uzotubwira ngo karapfa, uzotubwira n'abaje babesha ngo kararaba, je nitujana nabo. Kameremere ni ngombwa ngo igihe koba katakirimwo ni igihe atantambara tuzoba tukirimwo. Nico gituma nkunda mu bwami bw'Imana icozomba uwo munsi ugashika, kuko sinzosubira gupfukama nihana, sinzosubira kuja imbere y'Imana avuga ngo mbabarira. Ka kameremere kazoba karahavuye. Imana ishimwe. Haleluya. Ka kameremere kazoba, urumva iyo ntambara irasumba izo tubona y'inkoho n'iyizindi, kuko iyo umuntu bamurasha ari umukristo arapfa, ariko azoba ari muzima ku gihe cy'izuka ry'abapfuye kandi azokwakira, azoba mu bwami bw'Imana. Mugabo umuntu ari mu ntambara yo kwihana ibyaha, kandi bitukaba tubizi ko tubikurikiranwa ko n'Imana, ni intambara ikomeye cyane. Twamira mu bwoba, twamamana kera hoho twandikisha amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo inshuro nk'ijana ku munsi. Ibi nkeka bamwe baje baramaze kubimenya ibyo ari byo, kugira ngo ndabitahure ndabimenye. Twarahariye n'abantu benshi, turaharira mbere na mutama representante gare finesse ntiyari bwayo representante cyo gihe, mugana mwemera nk'umuntu ashobora kunyigisha. Arabinyereka, aranyereka ingene umuntu yakira gakiza rimwe. Abandi baracafisa amakenga bati ntivyokunda, kuko umuntu aracumura. Tugaca duharura rero ko yacumuye atabakiri uwanditse mu gitabo cy'ubugingo. Mugabo twumvikane neza, Imana si umuntu anamba yanditse. Sinzi ko tucyumvikana ko neza iki. Ndihendwa nuko umuntu tumamagaye ati ngwino, hanyuma abantu bari hano atabakiriye umwami Yesu nimushire ibiganza hejuru, baca baduhuza kandi twebwe duca dukoma amashi. Ariko Imana si uko. Twe dushaka kuba turiko dukomera amashi by'Imana yabonye ko atari byo, kuko twabonye urutoki ntitwabonye mu mutima. Imana rero irazi umutima w'umuntu, irawuzi kuva imuremye, irawuzi gushika naho azohereza. Ndiyo kwandika umuntu izofuta, yoba ihindutse nk'umuntu, yoba yihenda. Ibyo itanditse ntiyabyanditse, ariko ibyo yanditse yarabyanditse. Turafise rero ubwoba, kuko twama tugomba kwezwa, twama tugomba umwanya wose ndikanga. Beka bijya namye ndavuga, bijya namye ndiyumvira, ukune hari naho turyama tukarota bitari byo. Umuntu akama n'ubwoba. Ndashima Imana ko ico gihe tuzoba tubisezeye, tuzoba hatabwoba, atawikanga. Nubu benshi barafise ubwoba. Nico gituma muhora mwumva iyo bagije umuntu ati wewe uriteguye kuzoja mu bwami bw'Imana, hajya harahara bati nubu mperuka ku mupfumu, mbere nubu sinza akantu nambaye, sinza hari akantu kari mu ngodo, ati Imana igomba nizonshira. Si Imana igomba sizodushira, aho igomba ko tuzoja twese ni mu bwami bwayo. Naho igomba aho handi tuzoba tugiye ni kubera twebwe nyene ni integuro yiwacu, nta ngorane y'Imana. Abakristo rero bakwiye gukura. Ya majambo nababwira, Paulo avuga ngo ariko kubwanje sinababariye nk'abimbwemo, ariko nababwiye nk'abaganzwa na kameremere k'imibiri yabo, nk'inzoya zo muri Kristo. Nabaramije amata, sinabagaburiye indya zigumye, kuko mutari bwazishobore, kandi nanone ntimurazishobora kuko mukiganzwa na kameremere kanyu. Ko muri mwebwe hari ishyari ni gutongana, ntimuganzwa nabyo. Abivuga mu cyete cya mbere yandikiye Abikorino mu gihimba cya 3 usomye ku murongo wa mbere. No kuvuga yuko hari ingene
abantu tuba tukiganzwa na kameremere kacu nako nakaye ntitubisoma mu bigaratiya. Kameremere kacu turiba, kameremere kacu turasambana, kameremere kacu turica, kameremere kacu ni shari, kameremere kacu ni ububi, kameremere kacu ni gono, kameremere kacu ni babangu wiha, kameremere kacu ni ugwango, kameremere kacu nako kugira ku mitwe y'abandi, kameremere kacu ufise icarushije uwundi wese agomba kumera ng'igikoko cyo mw'ishamba bivugwa yuko akaruta kandi kakamira. Niko kameremere kacu kamera. Kameremere kacu ni ukwihora, kameremere kacu ni ukudaharira, kameremere kacu nako kuvuga abandi nabi, kameremere kacu nako kutipfuriza amahoro abandi. Kameremere kacu karashobora no kwanga uraza umwana kwanga wamuvyaye, umuvyeyi akanka umwana. Ni kameremere kacu. Kameremere kacu ndikagomba kwizigira Imana itaboneka, kagomba ko turaguza, kagomba ko twambara ibiheko, kagomba yuko turya imiti ishobora gukingira gatwe, kagomba ko ari umuntu yo kuzanira agashambara k'impuzu, agashambara kubera ugahawe n'umupfumu ati aka niko kazokingira ubuzima bwawe. Kameremere kacu nuko. Paulo rero karavuga ati ko muganzwa nako n'ubu nyene ntimuragera kurya indya zigumye, n'ubu nyene ntiharagera. Nico gituma hariya mu Baheburayo hajya twasomye ku 11 avuga ngo twari dufise vyinshi tuvuga kuri Kristo, ariko biragoye ingene umuntu yobisobanura kuko ndimwumva. Abakristo rero turadukwiye kugira gute? Iyo kameremere yacu turayifise gutyo nyene, ntiyagira uzokubesha ngo rahizoja. Mugabo tugakora ivyiza, tukama mu ntambara, tugashika ku rugero rw'abantu bakuze, aho nshobora gutunga amafaranga menshi mutoharura ariko umutima wanje ukaguma ku Mana, aho nshobora kugira inzara nyinshi bidakenerwa ko ngene ndatangaza mwibarabara ariko nkaguma nizigiye Imana, aho nshobora kugira ibibazo biturutse hirya no hino nkagera ku rugezo ruvuga yuko ntakwiye kuva ku Mana, naho abanje bose bonta, naho abagenzi bose bompeba, naho ivyanje vyose vyohera, nkumva ngeze ku rugero ruvuga nti ngomba kubona Kristo yabambwe. Haleluya. Apana yuko umuntu yanswa n'umuryango ati n'ivy'Imana ndabihevye. Nta Jesi nibaza kuba warabimenye. Niho nshangaruka nkongera nkiyumvira. Urumva ubu tuba tuconka, tuba tukiriko turanonuza amata. Ko umuntu hari ikintu kimuteye ari hariya cyangwa ari hariya agafatira y'ingingo yo guheba Imana. Kumuntu yoba ataramenya ati iki kintu kirera mugabo iki naco kiratukura, tukagenda tukacokera mu mashengero tukamara imyaka n'imyaka tukayabamwo, mbere ikindi gihe tukaba no mu bayarongora, tukicara mu bibanza uzugenda ubariritse hirya no hino. Aha nzobashingira intahe nagumye ndabitegura, Mutama Leopold yarampaye inzira nzocamwo bazompa umwanya. Ingendo uzogenda mu mashengero ugasanga abantu bapfiriyeyo, bamwe bishwe n'inzara, mugabo hari abapastori bambara amakositimu atakibakwira banije imbere mw'ishengero, batagira akagongwe na gato, ariko ni icubahiro apfe kuronka intebe. Ibi bintu sinigene bizomvamwo. Iyo ndiko ndavyiyumvira, genda umuvuga butumwa baranzi mu ntara nyinshi, baranzi ikireo kirahambaye kwiye kuba umuntu w'icubahiro, mugabo ndi umuntu mubi, ntagomba kaja mu bandi, ntagomba umunezero ku bandi, ntashaka iterambere ku bandi, ntagomba umunezero mu bandi. Tungari watoto wakunyonya mu maziwa. Uzobariritse maze kugenda mu ntara nyinshi, uzokumva nawe uzobimenya. Namba dusanga imbwe imwe ko hari abantu uzosanga bicaye mu bibanza vy'ubupastori mugabo mu bitwa atari abapastori.
kandi bamwe murazobaza barabiniganira. Ariko nico nabajije hajya mu ntango, mbega Kristo niyaza ikizoshoboka imbere yiwe mwibuka ko ari giki? Ninda zohaca, ninda zoharengana. Aha muri twebwe nyene ko Paulo ahejeje kongera kubivuga, ni bangahe bafitiye ishari abandi vyanse no guhera, bakagira imitima yo kwimvira kudadobereza naka kugira ngo ahombe ivyiwe kubera ariko aragusiga akurengana. We urareza amaboko. Hari n'abandi bayarereye mu gusenga, ibi bintu ingene bituzimiza navyo nyene biragoye. Ukazohera kuwa mbere abantu bigisha ati ni mu vyumba mu gatebe tukubakiza amatete z'ibibobo kugira ngo abantu babeyo bahere kuwa mbere bariko barahendwa. Ati imihwi yawe izohezagirwa, ibigori vyawe udandaza bizohezagirwa, ivyema bizoheza. Oya, turondera Imana hanyuma ibisigaye izobitwongera ku buntu. Kubera iki tubabohera mu mihwi nizohezagirwa ko katoja mu Bushinwa kudandaza? Kubera ikatoza ni kontinere ije n'indege cyangwa ije n'imbashuwa y'ivyashara umuhezagirira mu mihwi y'ibihumbi 200. kubera iki? Abantu tukazimira. Abantu nubu iyo abona imihwi yiwe akidandaza akabona atahidaheze ndashobora kubona Imana. Eka kuko iyo tugeze ku rugero rurerure rwo kwinjira muri Kristo no kunengesera kwiwe, aho ndiko ndinjira muri amajambo twasoma hano hejuru. Iki gihe umuntu abahagaze ahantu ari wenyene, ukaba uri ahantu wewe wenyene, wariye wanyoye umerewe neza, ufise imyambaro ingahe, bamwe muna zitana bakwira. Sinzi ko jewe hari gihe wiyumvira umuntu karaba imyambaro afise, bamwe bahora babibona iyo hageze ko duhunga kera mu myaka iheze. Umuntu agatunda, bamwe bagapfa basubirayo kongera kubizana bitarahera, mugabo n'ubundi akagumarira ko atampuza afise. Igisanduku kimwe kiruzuye, ikindi kiruzuye, kandi ntimwirengagize hariho n'igihe ndarigarukanye uhora ucererwa mu rubanza cyangwa ugacererwa gusenga kubera wabuze iyo uhitamwo. Izo mpuzu mwumva zibaringe, ukarabiyi ukabona uheruka kuyambara, ukarabiyi ati mukanaka yarayambaye kwa Mungu, ukarabiyi ati nyene nisa birafitana isano, ugahindukiza ukarabiyi hari naho imotero ugasanga imoti ikigugu kuko ntuheruka kuyambara, uyu ukabuyirenganya ukazorondera kugira ngo upfe kuronka basiyo imwe, umwanya wose ukaba wakujanye. Mugabo jemvuga nti mbega ivyo birahagije ko n'ubundi mwumva bitaduhaza, ko n'ubundi uyibona irenganye uyibona mu imangazini naho nyene umutima ukakuvamwo, uzohazwa n'iki? Haba hageze ko umuntu ahagarara ahantu ndavyifuza jewe ndabikwipfuriza nawe ko dushobora guhagarara ahantu uri umwe. Nivyo nareko ndavugira hajya, uri umwe ukumva ufise ingingo yo gukurikira Kristo, wahaze cyangwa ushonje, ukumva yuko umutima wawe ufise ingingo yo kuvuga ati ninaronka itunga nzoguma ndi wa Kristo, ariko naho noribura nzoguma ndi wa Kristo. Ukavyiyumvira wewe wenyene ataragakuko, ukavyibaza ko mbona vyeze abagabo mbona bamwe twabaye intumva ko wumva zamaho, naho n'abagore bamwe babaye intumva. Umuntu w'umugore akajana agafata ingingo akavuga ati jewe umugabo wanje ndabona ntibikunda vyaranse, umugabo nzoguma ndi wa Kristo. Umuntu w'umugabo agahagarara ahantu akiyumvira akibaza ati naho mbona umugore wanje vyanse, jewe ndaramirije maramaje kuba uwa Kristo. Abantu rero bakakubona umemwa ngo mbega nibababaza kakarimbo kavuga gute, ninde ukamfasha? Namwe nibababaza
nawe uzababwire. Birambabaje cyane ko ntamenye ingene babikurikiranye kandi hamazoza nabitoye. Iyo umuntu yagiriwe neza mu mutima anezerere gukwari, kandi ntibivuga ngo genda wicare mu nzu umuntu wo gusega. Nicyo gituma nariko ndabahakanira ko atabantu bazoja gusenga guhere kuwa mbere ushikane kuwa Mungu ngo uzogenda ubonye itunga rigukorokerako. Turadendereza Imana, turayibeshera, kuko Imana yaduhaye amaboko ameze gutya. Kubera ikitabigize ngo iguma ari biti bimeze nk'uko, ku buryo udashobora kukinyagaza kikaguma kimeze gutya. Woche bazati nitwobaye tukira abantu, mugabo ariko yaturemye twoba turi abantu. Kubera iki yakugize ukuboko gutya ko nshobora kukumanura hasi hanyuma ibiganza bigatora hama kukaduza gutya kukamanura kugashira ku mutwe? Kubera iki twoga itunga nk'iri twawe n'Imana? Ugomba kugenda imbere y'Imana gusenga hanyuma hanaga imyumbati, ugira wirigweyo urareyo bakubwiye ngo ni ugiye gukura itunga atanuri karakwigisha ivyo kubaha Imana. Wibaze ngo ejo uzosanga hamya amavoka, uzosanga hari imodoka iparitse ku mbuga. Hajya muri ajya amajambo twasomye somane harimwo ngo n'abatuzimiza babi, uruyeri n'ugwenge n'uruhendo nibo babo. No ndabigaruke ko kuko benshi mu mitima ndibivayo ko wokwizera Imana ukareka kurima, ukareka gutema ubwatsi aho waronsa akazi, ukareka kwikorera umuzigo ufise inguvu, ukareka gukora ibyo byose wokora, waronka amahera uko yaronse kose. Sinzi umuntu yigeze kuyaronka miliyoni myinshi, sino muvuga cyane. Umugenzi we bari kumwe agacamuhanura ati none rafiki yangu, wewe hari ahantu ufise ikibanza, aya mafaranga ni menshi ukwiye gucuca kubaka. Nawe agacamubwira ati aricheka kama hivi munaona nacheka, ati wewe ahubwo cundondere umukiriya angurire hajya ahantu, kuko twe dufise amasezerano n'Imana. Ibyo byo kuruha ntavyo, jewe nzogenda kugura inzu yuzuye mu Gasekebuye. Amasezerano n'Imana iyihe? Imana yabasogokuruza Aburahamu na Isaka na Yakobo, imwe yakura Abisirayeli muri Egiputa ikabazana mu gihugu cy'isezerano cy'amata n'ubuki. Ninde yakubwiye ko bashikiye kuyanywa byonyene badebaraye? Urabaza bashitse batora imihoro, batora amasuka, baja kurima kugira ngo bimbure mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Hanyuma hakabaho n'imyanya yo gusenga. Bamwe ndazi bava bavyumva nabi ati yagiye atuje gusenga. Urimenya je ntituri kumwe. Tugakura, abantu bagakura, ukagomba kujya ivyo biricuya apana uruhendo. Ingene abantu baje kutubuza sinoreka kubivuga, amagogo ari mu bantu, ukabona abantu bariko baraza kutubesha. Umuntu akaza akakubesha ngo urumva ngo Imana ngo inyeretse ngo yuko ubunyene ngo ujya mugabo ngo si wisezerano ryawe, ujya muntu ntiyari gwawe, kirondera ingene muvana kuko nta migisha muzoronka. Nawe kadebeka urumva n'urukonda rugakijya nino, atuhuye n'umuvugishwa, uhuye n'ibitangaza. Bamwe bariko barapfa bayerera, ntawe uzosubira kumukura, wamutaye ubona. Inyigisho zituzimiza kubera kwa amatunwa amata. Gera aho ushika gushingira intahe Kristo. Hajya jya ndirimbo ndayigarutse ko yayindi niyo yoyo ndayibuka, soba ndiko ndapfa. Ego nimugezaho ndabyumva. Aho rero uzoba ukinywa amata, hewe aicha gihe uzoba utunzwe n'amaberebere kweri. Uri kurapfa gasubiremwe neza, niyo nzokubarira imvyi bamfashe.
nibaze baturirimbishe iyo nyene, nibaze baturirimbishe iyo nyene. Nzogukunda nkiriho naho nzopfira, ngihumeka sinzoreka. ya mwibuke, tugume twibuka ya ntangamarara yanje. Uwundi munsi tuzobona duhagaze imbere y'intebe y'Imana. Erega nta numwe atazohaca, ntiyagira uzokubesha, nta numwe atazohaca, kandi umuntu wese azohabwe ishimwe ringana n'ibyo yakoze. Nidukura turi mu rusengero aho tuza guhurira mu kuririmba, aho tuza guhurira mu kumva amajambo y'Imana, duca twese tumera nk'abamarayika. Umengo nta mwicanyi, ariko haje Imana irabibona. Umengo nta muntu yiba, umengo nta muntu ari umuryango, umengo Imana ntibizi ko ari abantu bapfuye bishwe n'intuntu kubera jewe canke wewe, kubera ibintu nakoze. Nkaho umengo ndacara umwana wo gutungwa n'amata. Turagera gushikaho tumenye ukuri no kunengesera kwa Kristo. Ivyo twobizira tutabizira biraturaba. Muririmba ibitero bingahe kugira ngo ntidutere? Nyabyo mwabibonye. Duhaguruke kunse kukoa vanje. Hoba harimwo abantu batarizera umwami Yesu. Biragoye iyo twibagiye kuvugira ijambo, tuba duzimiye cyane. Abo babarimwo batarizera umwami Yesu bakaba baje bagomba gushitsa ivyo bafatiye ingingo. Ndabahaye ikaze. Abantu bumva ijwi ridodora ku mutima batarizera Kristo, abo nta bugingo budashira bafise. Namba arumva mpwemu yaradodora ku mutima wiwe, ndamuhaye umwanya aze, hanyuma batama bamusengere. Reka dusabe umutamare Hoporo aze hano adufashe gusengera. So